Bakunzi bacu, bakunzi ba BMFO, ndabaramukije mwese amahoro y'Imana akomeze kubana namwe bivanye naho muherereye hose, mwaba mu gihugu cacu ciza c'u Burundi canke se hanze y'igihugu wa diaspora. Ndabaramutse cane mwese, ndabaha ikaze bugira kandi muri kino kiganiro, ndetse nabumva ururimi rwacu rw'ikirundi canke se abanyarwanda nabo barashobora kuba batwumva. Mwese ndabahaye ikaze kugira ngo tubane muri kino kiganiro tuyage vyinshi bigiye bitandukanye muno mwanya canke se muri kino kiganiro c'ikibirira cyane amasaha. Ariko imbere ya byose reka mbanze nakirane n'umusesanguzi bano masaha kuko niwo muco wacu kwakirana. Ndakwakira cyane umusesanguzi kugira ngo utwakire nawe abagomba bana mu kino kiganiro. Merci beaucoup Benita. Amahoro y'Imana akomeze kubana nawe. Ndabona ko wagize umunsi mwiza kabisa. Atari n'ibitahinduka mvuga babandi kandi ntibinahinduke. Ndabona ko umeze neza. Ndashima Imana kabisa. Uri impore. Reka nje ndamutsa n'abakunzi ba BMFO. Nanje meze neza malgré tout. Ndakomeye kabisa. Abakunzi ba BMFO ndizera ko namwe muri impore mwagize ibihe byiza. Ngira ngo mwabonye ko twazanye ikiganiro benshi mwariko murasaba. Rero tubaha ikaze mutora agatebe tuganire kuri bimwe n'ibindi cyane kuri ibyo twababwiye no kubyiriwe mu burasirazuba bwa Kongo. Neza cyane. Yes, urakoze cyane musesanguzi twakira abagumuto tubane na John Manakire by'umwihariko Santiago Batterie Febre na Tony Mugisha bishobotse na Eric Munyarugo na Brigitte Msahaba nikaze byiza cyane muri kino kiganiro kugira ngo babandanye bahuguka cyane abo babiri mpereje ko ndabahaye ikaze cyane. Reka ndamutse kandi Jetri ndamuramutsa cyane ahari hose. Muzarendo Jetri undi uvuze Jetri ucura na Karasini kabisa kandi bikadukundira Karasini ka Myasiro tuza kuba tukuma mu kiganiro neza cyane. Yawe umusaza kudutegeka kugira ngo ni utatwankira ngo muratse neza ko n'ivyuma byasezerana muri rusangi, ariko ubyo twizeye canke se kubyo tubonesha ndabiteguye turabyizeye. Ariko turaza kuba turi kumwe mu kiganiro. Ariko imbere yuko dutangura iganiro musesanguzi mbabarire cyane mbanze nibutsa abantu kugira like. Bashobora kuba bavyibagiye. Imbere ko dutagira iganiro ndabibibukije bamaze kubana natwe mu kiganiro babikore tuze kwinjira mu kindi muri topic neza na neza tumaze kugira ahantu hameze neza tugwashashe. Donc mufata agatebe mwicare rero bwo tuyage ku bintu byiza cyane, ndetse ku bintu mwana mwifuza ko mwumva. Hari amakuru abantu baba bifuza kumva musesanguzi n'ayandi nyine tuvuga kugira ngo bashobore kuba twumva banagire na analyse. Rero no musi dufite amakuru mukeneye kumva ibwo ndabatumira kugira ngo mushobore kuba mufata agatebe mwicare tuyage byinshi bigiye bitandukanye kubivugwa ku mirongo y'urugamba ndetse n'ubusesanguzi muri rusange. Nifuza ko twohera ku mirongo y'urugamba musesanguzi. Sinzi ko binyemereye duhere ku mirongo y'urugamba. Ntacu bitwaye neza cyane. Ntacu bitwaye hose tuba duhari. Sinzi ko mu buhinga bw'ibyuma bamaze kuronka Karasini ka Myasiro kugira ngo ashobore kuba yobanza kuturamutsa nawe nyene abatubwira ingene byifasha nk'ese ntangwa na Karasini ka Myasiro ari ku murongo wa telefone. Reka tumuhe ikaze aramutse abakunzi ba BMFO. Neza cyane. Karasini ka Myasiro ndakuramutse cyane. Ukomere cyane. Murameze neza? Shatu n'umusosi. Je naenda gukumbuka Karasini. Ariko shape nto wajureka uzagiye kubunira byinshi. Ni ngorane cyane. Ndakutano bitatu. Kimwe cy'inzahabu, ikindi cya poruta, ikindi cya turumari. Yewe gaye ubwo nkaba ndagabanya. Aho umusesanguzi yandiriye ko uri umusindagabanya kabisa. Karasini Turumari ni kimwe twara ko agomato giwaye. Karasini ndakwakiriye cyane mu kiganiro. Ndabikirisha. So reka tuguhe ikaze hama dusimbire mu buryo bubangutse ku mirongo y'urugamba. Ibyaranze imirongo y'urugamba hiyo iwanyu muri Nord Kivu. Bakunzi ba BMFO please na Kodi Empire ni ya CL 24 mwese ndabashusha. Amahoro cyane. bakunzi ba BMFO kubagezaho amakuru atari ku ifufu ndashaka Karasani
bagambe by'imitima yabishaka ibyo bashaka kumva. Ndashaka mu buryo buri direct twinjire kuri operation itaramenyekana abayikoze yahitanye Gakara. Ni Gakara ni Gakara Justin. Ntabwo ari Gakara. Okay. Operation yahitanye Gakara Justin yagenze gute? Operation Gakara Justin imaze iminsi iri kwigwaho. Nguko nje nababwiye ko ari ingabo zitazwi. Tugomba guhiga abicanyi batumazeho abacu nawe tukabashana Inyabaranda. Iwanyu hari Abanyabaranda? Inyabaranda ihatabantu wagize ngiba mu Burundi woyi. None Kada tuzabamesa Yesu atarushye. Guti rero byagenze gute rero operation yahitanye Gakara Justin? Ubundi Gakara ni munduki. Muramuzi cyangwa ndi muzi musimurire abakunzi ba BF mumenye. Gakara ni umututsi. Uvuka ahantu bita kwikora nako yahungiye ahantu bita kwikora mu cyahoze ariko mine Mutura mu majyaruguru y'u Rwanda. Uwo nguwo yanomwe n'ingotanyi zimuzana mu Kongo kwemeza abahutu ng'umuyobozi byanze bikunze ati muzemera ku neza cyangwa ku nabi. Okay. None ikintu cyamuzanye no gusahurira FPR ingotanyi aca amadolari nugaca mu makongo mahina amadolari. Okay. $500 $10,000 biterwa n'ukuntu bungana. Izo ripoti zose ingabo zitazwi n'umugabo wazo tuzita mu gutwi. Yafata amamoto akagashana ahantu ashatse ndakwisha. Igitoro ntikigugwa. Agafata abagabo akabazirika, yamara kubazirika akabazirika no ku bugabo. Ko numva umugabo yamumesha? Ibaze kugira ngo umuntu akuzirika amavyana amara kubazirika zike itafari cyangwa ikindi kintu kiremereye ati uremera cyane wemera. Poleni sana. Abantu bareba gusa abaturage bagakusanya udufaranga twose bafite bakatuzana tugire ngutu mu mureko. Ubwo karajiste ibikorwa byari birenze. Umumotari wese ahuraga n'umwaka yahuraga na Gakara unjana. Ndakubaza ngo uranyishura ngana. Nuko umujana ngo ngaho ugenda utagize Imana ndakwigiye. N'ufite imoto ishaje ubwo uragenda amahoro. Niba ufite inshasha ubwo nyine aba yateguye abantu be bakabakubita bushi mukagendera. Pole sana kabisa. Mugabo ndafise ikibazo ngwa kukubaza kuri iyo operation yatenye Gakara Justin. Iyo hakoretse ama operation ahitana abantu nk'aba nta kibazo biheza gukwegera abene gihugu nkuko izinyeshamba zishobora kuja kwihorera mu bene gihugu. Gakara ikibazo cyafite agifitanye n'umugwarimo agifitanye n'abaturage agifitanye n'ingabo zitazwi n'umugabo wacu. Kuko akukunda akora kugira ngo ashimishe abamutu. Na cyane ntabwo yita ku mugabo k'umuhutu ufite umusirikare mu gisirikare cyabo. Ubwo n'ubwamba ngo bose we agomba n'usakuma. Icyo agomba kugamba n'ubwamba ngo muzane amahera. None rero abantu bo bagambye ngo nakagambani oya nakagambani karimo nuzaza tuzamurya. Ugomba kwishura ibyo wakoreye. Niba warakoze neza uzituzwe neza, niba warakoze nabi uzahembwa. Twende ntabwo tukiri ubwambere kugenda kuri bari ababushatse kugenda kuri bya bifi binini. Okay.
so reka none rero Gakara yakoreshejwe urumukwiriye yakaniwe urumukwiriye kubera ko abantu bagize ubwoba twebwe ingabo zitazi n'umugabo wazo karasaje kantasiro reka nitekana tugomba kubarya nk'imitsima. Unkundire gato dutere tuja mbere kuba turiko dukorera ku mwanya turumva ingene operation yahitanye Gakara Justin yagenze akumbura dusimbire turacari hano muri Nord Kivu. Nord Kivu hari byinshi byakorekeye uyu munsi inyuma y'igihe kitari gito hari hamaze igihe hari agacerere hano kuri axe ya Rubaya naho nyine twumvise ko habereye intambara zitari zoroshe hoho byagenze gute? Intambara za Rubaya ni ubutabana nako bakunzi ba bifu intambara za Rubaya utabana nako umwanzi ari kwikonsantra kazana abanyamahanga tukabarya kazana abandi tukabarya noneho intambara yabereye ahantu bita Nyabyondo ni hafi ya Masisi Nyabyondo kumva Nyabyondo noneho ngaho Mirambe iragaramye mu nzira mu barabara misozi mbega umunuko ndago tusabuke iyo mirambo yarashwe nani twagwanye turagwana pade retour pade pardon baje nguburo buhuye bari konsantra duhamagara drone drone yaje irabasanza bose n'abara ku misozi hejuru bose bagenda ingungu abantu 38 bahise bagwa sin plus ariko tukiri ngaho nyene kamakuru twaronse ava muri Nyabyondo avuga ko drone yarashe inyeshamba ziri mu nama. Hari abantu rero ukundu igahunda ibibezi hari abantu baba bari mu nama bari ahantu ngo kuri headquarters majoro oya noneho hari abandi baba bari kugira ngo baprotege abo ngabo twabata tumaze kubataka drone noneho tumaze kubataka turarasana mu gihe bohereza abarare hejuru baramanuka Nyabyondo maze kumanuka baza kuri front line bamaze kuza kuri front line boss uko bari bangana none bati twahabonye aho bavuye niyo objective n'amarekore ubwo yamenye urusasi abari batuye ndago bamenye ikindi kibakuze ko numva bitari byoroshe kandi iyo nama yarimo abanyarwanda uzire gusa ko aho ngaho ndago twamenya neza umunyarwanda warimo ariko harimo umukoroneri n'umajoro umwe bahasize ubuzima kandi bari bavuye Kigali mu nama yagambye ngo byanze bikunze Masisi centre tugomba kugiza inyuma Bazarendo bose asigaye tugacungira umutekano kwacu neza tukabona ukuntu tujya gutera pingi iri kubajya rero ubwo uko bari bize ngo bari mu nama ngo bafite abantu babarinze bari ku burinzi bafite ingabo n'akagabo ntabwo bazi ko twari twamaze kubagoberera dufite amakuru rwose kuri radiyo dufite amakuru rwose bari nk'abantu barenze 300 bari benshi ubwo niba tayo nzima bose batawanyitse abajanye ibikomere abo drone yatabye ubwo mbega ibyari naba byahise bibiso noneho ni muri icyo kintu cyo bari kugamba bati inginda akari Bazarendo inginda akari FNDB inginda akari FARDC sanzwe ni FDL ngana mu sasamo ubwo ngiye kwindi ngingo twaturu hejuru FDL bigamba ko arabasigaye bavuye mu Rwanda bavanyemo n'iki n'inguta ubumenyi bwo bari bafite Karasanyi cy'abanyamerika cyangwa cy'abarusiya cyangwa cy'abongereza kaka FDL ubumenyi
kuruta ubwo bavanye mu giwabo babirukana. Ibaze koko ahubwo ndagusaba ikintu kimwe ugume hafi ndifuza ko mu kanya tuguhamagara udusesangurire udusobanurire cyangwa se utwereke RDF niki FDLR niki na Wazalendo niki mu kanya kari imbere ndabigusabye. Sawa ni byiza ibinyimi ndabigusobanura RDF gusobanurire Wazalendo gusobanurire FDLR birakenewe ko abantu babimenya neza kabisa. Naje niko kuri nshaka gushira ahagaragara. Sawa asante sana. Yes, ubwo rero yari Karasani ka Myasiro umusango zino bamenyereye imvugo ziwe ubwo je muri baneza ko mba natakaye donc mba nakise kugira ngo biyagire genda umugwanyi kabisa Karasani ka Myasiro nimo mwihurize yego nuko uwo musivile bicaye kugora ingene tuganire neza cyane ubwo byari ibintu byiza cyane ubwo muri mvuga turigejeje ko makuru y'uyu mu RDF muri ano masaha maze kwereka umukondo ijuru ni inkotanyi ntabwo ari mu RDF inkotanyi zose ntabwo ari abaradiye inkotanyi no oyo si inkotanyi ahubwo yaramaze kuba no muri ba terroriste umuntu yakora ibyo biri none inkotanyi si abaterroriste bose inkotanyi atari terroriste ni yahunze FPR abahunze babonye ko FPR inkotanyi igiye kuba bagiye ari abaterabwoba baca bavanura nabo okay urumva abo ntabwo ari abateroriste mugabo abemeye kugumana n'inkotanyi abo nyine numva nyine ko ari abateroriste neza cyane nuko rero reka twibandanyirize musesanguzi ku makuru ariko aravuga ku mirongo rugamba kugira ngo adashobora kuba tubangura tumenye ko biravugirwa hano wumvise muri Nord Kivu ngene byagenze we nawe rero oya ndiko ndakubaza Benita wavyumvise muri Nord Kivu uradoye makuru wavyumvise kandi nyine nabivuze neza sawa tubandanye rero nuko reka twibandanyirize ntacyo tubandanyirize hano muri Kipupu rero musesanguzi utubwire amakuru yaho uko vyifashe imigwano imeze gute muri rusangi situation hano muri Kipupu imeze gute. So merci beaucoup mu bisanzwe ndazi abantu babonye nanditse twanditse kuri caption Kipupu ndazi ko batangiye kuvuga ati none musesanguzi agomba sare ndagomba nkubwire ko nazindutse mbona abantu bampa amafoto n'amavideo ya Afande Rugabo ariko yifotoreza ku pancarte y'ivuriro rya Kipupu ariko nundi mugwanyi undi muroberi wo muri Twimareho aho yereka avuga ngo turi muri Kipupu abigaragaza kuri pancarte asobanura neza nyine ko bari muri Kipupu kandi abantu benshi bazi ko bari muri Kipupu kandi niko birirga bari muri Kipupu mugabo nje gutanga éclaircissement ku bintu abantu benshi bakeneye kumenya ni izi ntambara ziko zibera muri Kongo zirimwo amacenga menshi izi ntambara ziriko zirabera muri Kongo okay merci ndakunda iyi commentaire zirimwo ibinyoma byinshi zirimwo amanyanga menshi uti gute muri Kipupu ama offensive ya Twimareho ni menshi Twimareho ikomeje kugaba ibitero muri Kipupu kugira ngo irabe ingene yirukana abazarendo mugabo no kumenyesha ko Benita uyu munsi kwigenekerezo rya 28 aya masaha nyene y'ijoro Wazalendo iracane muri Kipupu centre reka ndabereka ikintu afande Rugabo uriya mu influencer wo muri Twimareho yakoze ubundi yari kuja kuri hopitale cyangwa kuri rya vuriro akahakorera ikiganiro kugira twemeze neza ko ariho ari kugira twumvishe ko ari muri Kipupu mugabo yagiye kuri pancarte ahagara kuri pancarte yerekana ngo turi muri Kipupu kandi kuri pancarte banditse ko mbari ngo ibirometero bingahe metero zingahe je sais pas ndabyibuka neza kandi abantu bagacemera neza ko ari muri Kipupu umugambi w'inyeshamba kwigarurira Kipupu urahari kabisa
iyo projet barayifise ariko se baramaze kuyishikako pas encore barategura kuyishikako baramaze kwinjira muri Kipupu umunsi umwe c'était samedi barahinjiye barahicara barahifotoreza mugabo ntibaharaye barakubiswe hobye dimanche bazinutse bagaba ibitero ntibyabakundiye ko binjirayo meme manager ntibyabakundiye ko binjirayo mugabo afande Rugabo we yatangaje ko bamaze iminsi 2 muri Kipupu izi ntambara ndiko ndabivuga uravye rero ingene yigira umu innocent yereka avuga ibinyoma ucuvuga uti wow ujyana umukozi Imana vraiment bijya ntavuze n'ukuri tuvyemere kuvyemera ni kimwe nuko kijya kinyoma kiba realite ni kindi nkomeza kubabwira ko aba bene wacu bakomeye cyane mu ntambara zo mu itangazamakuru barakomeye cyane ku makuru bo bariko barasohora uyu munsi bavuga ko imisozi miremire yose ya Fizi ni ya Mwenga yuko ari bo bayifise habuze iki none ngo na Baraka bayikwege na Kareme nimba ijya imisozi miremire yose ro bayifise habuze iki kuki bagifata ijya imisozi miremire yose bataciye banzikana Kareme hama bahunzuke Baraka nuko ari binyoma mwitangazamakuru baramaze kuvyigarurira pe ça c'est vrai mwitangazamakuru ariko la réalité y'ibiri kuri front c'est pas vrai Kipupu centre irimwo Wazalendo intambara ziko zirabera mu micungararo ya Kipupu centre ntabwo twimareho irashobora kwigarura Kipupu centre neza cyane urakoze cyane amakuru meza cyane aya makuru ko benshi bari babaza Teske muri Kipupu byifashe gute M23 yahigaruriye ibibazo byinshi urebe bwo muramaze kuronka inyishu nuko byifashe sinzi ko hari handi makuru utembereza kuko biravuga ku ngoro y'amahugurwa gushaka two kwandika indi deba hari abantu bari kunyereka ngo ibintu Pacifique ni nahazwe yanditse mu mbabarire sinzi ko ari Pacifique yabyanditse nanse no gutakaza umwanya wanje ngo nje ku mbuga ziwe verifie ndabe ko mu byukuri ari Pacifique yabyanditse sinzi wo dufashe wabonyanditse gute nimba wabisomye canke nimba woba ubifise hafi yawe ubiturabire ubisome abantu bavyumve nimba ubifise hafi reka ndabisome komsa nze kugira ico ndabivuzeko sinzi kuno ndasoma bikeya soma donc twumve l'idée okay umumenyesha makuru Teddy Mazina yaratanze amakuru Teddy Mazina amazina yaratanze amakuru y'ibiri ku rugamba rw'intambara muri RDC yavuze ko igisagara ca Uvira gisa n'icyanzungurutswe na M23 ku buryo igisagara cirebanga yerekanye ibibazo bikomeye abasoda b'u Burundi bashobora kujamo hamwe Baraka yofatwa na M23 kubera bazisanga batagira isaganirizo bisigure ko igisoda cy'u Burundi kiri muri ya nyuguti yitwa nicyo gusigura bandanya umenyesha makuru Bonfisi nawe niyongere yabajije impamvu hariho abasoda b'u Burundi bagifunzwe ngo barataye urugamba muri Nord Kivu yerekanye ingene kuva muri Nord Kivu kugeza Minembwe na Point Zero abasoda b'u Burundi bagumye bagahunga none abo babandi bapfungiwe iki kandi abasoda bose ari byo bagumye bakora muri Kigarama 2025 General Erindi Zigiye batazira muzinga yifatiye PC y'abasoda sinzi ko bavyita b'u Burundi acarungika Colonel Jona shaka kugeze ngaho na yes tuvuge kuri Teddy Mazina yego Teddy Mazina ninde Teddy Mazina ni Umurundi yavutse mu mwaka w'1972 avukira i Bujumbura neza cyane yari asanzwe ari photographe sivyo Teddy Mazina nkuko wanashaka ku mbuga ngukana bumenyi
bivuga yamenyekanye kubera igikorwa yakoze muri 2015 cagihe c'imigumuko niwe yagaragara kuri front mu migumuko niwe yakordona abagumutsi abariko bagumuka mu mabarabara Sibere Bente Dimazina niwe bavuga ati dukorera habi bimeze uko bigenda uko mwarabanye mareresi ariko aranabagaburira niwe yanagira novuga yanabapangira aho babaja gufungurira nuko bafungura niwe Teddy Mazina. Okay, ni giki kizima Teddy Mazina yovuga ku gisirikare cy'Uburundi tuvuga nukuri afu na Pacifique yacaramuhira Pacifique yifashishije inkuru ya Teddy Mazina kugira ngo arabe ingene ashikiriza icimbiro ciwe sivyo ahalaje je me pose une question kandi ndanayipoze n'abari ko badukurikirana Teddy Mazina ni giki ni kihe ciza yovuga ku gisirikare c'Uburundi rero nibandanirize sinzi rero ko ijya nkuru mu by'ukuri koko byoba yanditswe na Pacifique ni nahazwe canke ko boba bariko baramubeshera uzi impamvu nuko nzi ko Pacifique ni nahazwe Ubujumbura abuzi mugatumba arazi aho haherereye Rukoko arazi aho iherereye Tanganyika arazi aho iherereye par rapport ya Uvira ibyo byose arabizi nitize iyi mvugo ya Pacifique ni nahazwe nkamwe abarundi bobona ko basugerejwe muri Uvira ntiboca bitehera iwabo none kubereke avuga ko boba bari mu kangaratete abona ko batubona iyo bahungira abona ko batubona iyo baje so tugaruke kuri iyi nkuru nyene mbe ni kuki bavuga ko nkamwe Uburundi nkamwe inyeshamba zofata Baraka kuki batavuga nkamwe inyeshamba zofata Baraka byobugenda gute kuki batavuga nkamwe inyeshamba zotakaza ibicemwe n'ibindi zisanzwe zirimo vyogenda gute mbe kuki baterekana amamoma ari très fort igisirikare cy'ubuntu cyagaragaje muri Kongo kuki baterekana ibikorwa by'iteka nkuko bivugwa n'ibindi bitangazamakuru international si vous voulez bien byakozwe na FDNB mugabo bakaza kuvuga amateshwa mu kwerekana ko igisirikare cy'u Burundi kidashoboye hari umuntu mbonye yanditse ngo video irahari méfiez-vous mes chers amis méfiez-vous izi nkuru z'ibinyoma méfiez-vous izi propagande bamwe n'abandi bagira kugira ngo imbuga zabo zigume ziri active bo objectif yabo nukurema ubwoba mu mitima y'abantu mwibuke wahoze ari vice président Gaston Sindimwo qu'est-ce qu'il a dit Gaston Sindimwo yaravuze amajambo asekeje mu mwaka uheze aho yavuga ngo tuzobona ngo M23 ngiturasa ngaha agaca yikura ngo je ngo Sindimwo Gaston Sindimwo yakunda gukina utuntu tutujegeza abantu bifata nkaho menga ni nakajegeza mugabo irave ryari jambo yarashitse kuvuga shaka uruhuze n'irya Pacifique nazi none ni kuva ryari ba Pacifique nazi bavuga ko inyeshamba zigomba zishobora gutera Burundi bakiri muri Nord Kivu urumva so rero Uvira iratekanye kabisa nta kidasanzwe Uvira iri mu muyondi Uvira iratekanye kabisa tubanda ayo makuru niyo meza nari nkene nanje kumva uko ibintu by'ubisiga bwenge iyo bako baravuga amajambo nkatwe bwoni ko turi hafi ya Uvira turababa imbere turi hafi na hafi bamwanya muvuga ati impango zirafatanye turi hafi na ko tutarumva na twubajirani kabisa tena mjira wajirani ndugu ndio kiswana tuna ujirani mwema sisi na wakongomani wapa Uvira Kiswahili teka tubandanize musesanguzi ndakugarukane hano turashara hanye nyine iwacu mu karere tugaruke mu Rwanda yego usiramo twumva ico kintu vuze mu Rwanda
i Rwanda. Tubandanye tugarukire mu Rwanda. Dushoboye kuba twayaga ko tumwe n'utundi nashoboye kuba noronka amakuru aho ndiko ndibaza eske ni kubera iki umusesanguzi sinzi ko wewe iyo uronse umushitsi iwawe ababanyi baba bimenya ko haje umushitsi arabo bitanga umwaka banyoye bien sûr mugabo bakini bakamenya ko umushitsi ari umushitsi witeka ari muhira nk'ukweza zo kugutemberera ocitera ibitoki n'amaparfum n'ugrose na parfum rero cyo nibaje n'icahe ndiko ndibaza nti eske ni kubera iki two turabona u Rwanda ruko ruratembererwa n'abantu bakomakomeye ku isi mugabo ikaba kamizwe n'ingoma ni kubera iki u Rwanda nabivuze n'ubu ndabisubiremo nico gihugu kimwe bafise nk'ipiyo ndavuga abakomeye bo mu isi bacako cyangwa se bahora bacako kugira ngo baronke ingene baguma bakolonije abanyafrika kugira ngo baronke ingene bashobora kuba bo destabiliza igihugu kimwe cyangwa ikindi bakeneye hano muri Afrika. So rero u Rwanda kugenderwa n'abakomeye bo mu isi da bose normal kubera ko barubatse ubwo bucuti n'abari abantu c'est que ubwo bucuti bufise ico bushingiyeko ntabwo ari ubucuti buri durable ni ubucuti de profit bajya baguza tunga bo mu isi bajya abantu bahambaye bo mu isi bafise amasezerano bagiranye n'u Rwanda reka ndakibwe mu buryo buri direct nibo baguze u Rwanda kumbure ni wabinkunda muri development ndaza kubigaragaza neza cyane bajya nibo bariko bagwana intambara u Rwanda rugaca ruja ngaho nigo uriko urazigwana bajya nibo bariko barahangana na Wazalendo nibo bariko barahangana na FDNB nibo bariko barahangana na FARDC na Rezibu mugabo twe tukabona u Rwanda so rero kubona bariko baraza mu Rwanda hama bikabakamizwe n'ingoma ntibivugwe suko bagenzwa n'iciza reka mvuge ko bisa nkaho bariko barazanwa n'amatangazo yo kubika uravyibuka uriya mwami yarinde ni Daniel seki yagize gute yabonye ku rusika yandika ngo ni Daniel yabisiguye c'était ni ba Berushaza ya rumba uriya muhanuzi yagiye kumuhanurira Daniel yamufashe gute kigarasha nta gaciro amuhaye mugabo amaze kubona ari amajambo jameni ni hivi kumbe mambo ndo haya sasa aba bantu bisa nkaho bariko barazana amatangazo yo kubika ku Rwanda ingene tuzi u Rwanda na Benita agiye mu Rwanda bahakwa gutera ibitongati kumusasira tapi rouge hama abaguza tu twibandanize ariko rero gutsa ngo ibintu bikomeye cyane n'ukuri sino ntibitahuritse kumva ko inyuma ya Bill Gates avuye gutemberera reka sindabite gutembera kuko hari abantu bacaba bumva imitima ibariye avuye gutanga amatangazo yo kubita mu Rwanda gutembera bivuga none yagiye mu Rwanda none yagiye mu Rwanda mubiza tunga Bill Gates ni ruhegwa yatembera u Rwanda inyuma ya Bill Gates turabonye na Tony Blair azi nyuma ya Bill Gates kugira ngo mu Rwanda kabisa nawe yarazanye amatangazo yo kubika reka ngo ikintu kimwe mbere yaba Bill Gates yaba Tony Blair aba n'abaguza tunga bafite imiterere hari abantu batazi Tony Blair yahoze ari umushikiranganje wa mbere mu Bwongereza menga dans les années 1997 jusqu'à 2007 ibintu nk'ivyo si je me trompe ego so rero ababubahwa baramuzi cyane Perezida Donald Trump baramuzi cyane bihagije Donald Trump ndagasubiremo barazi yuko Trump atavyo gushinika atavyamenye kujya ari aba businessman nawe baramuzi yuko ari mu businessman nkabo so rero ingendo z'aba bagabo ntugire ngo niza amahoro kuko iyo ziba amahoro twari kubona visit Rwanda neza cyane basha ntitwari kubakira ibaze mperwa kubona bientôt Christina Shusho muri Tanzania nta ngira ngo bamaga gasabo nyene ntabibonyeho
Ibaze rero Christine Shusho cumu difference na Tony Blair hamwe na Bill Gates ibyo ndabitahura ça paraît quelque chose ndakubwira ikintu kimwe Ben musanzwe baramaze kubona ko Kagame inyuma yaho Trump amuhereye ikiringo ca nyuma cyo kuva muri Kongo no gukura ijya migwitira gwa muri Kongo yuko amazi asana yamaze kurenga inkombe sivyo ibyo nibyo bimaze kubagaragara ko yuko Kagame yaragavye arahemuka rero bituma ni babona ko kumba atacu bakibogora kujya nabivuze ntabwo abazungu badukunda twirwanya Afrika wapi ntanagato kuko iyo badukunda bo twubakiye ibihugu byacu neza nkuko bubatse iby'iwabo bo tuzanira ama politike meza yo gutuma abanyafrika tubaho mugabo urabe ibyo badukorera ibitwica gusa kujya navuze ko President Donald Trump atari kugomba gukura Kagame muri Kongo kubera urukundo akunda abakongomani niko naba ba Tony Blair aba ba Bill Gates baje aha mu Rwanda atari uko bakunze abanyarwanda atari nuko bakunze Kagame bariko baza kuraba ko bashobora gusukamwo mabisi Kagame akaba yohava niteka sasa 2 bariko baza kuraba ko business zabo zishobora kubandanya n'igihe Kagame yoba atakiri ku ngoma hano mu gihugu cy'u Rwanda hengo akarokare Tresemble nk'uyu Bill Gates niwe asanzwe akorana business zo kugurisha amaparti y'abantu ko yagurana Kagame amafigo sepa imitima amafuwa ibintu nk'ivyo urumva Bill Gates niwe ari mu afitanye amasezerano na Kagame yo kuza bakora ama expertise medicale ku banyarwanda urumva so inchancho bapima bazipimira ku banyarwanda donc ayari amasezerano ibi ni bikorwa mu byo Bill Gates asanzwe akorana na Kagame sasa yaje kuraba eske ko mbona amazi asa nayarenze inkombe koko business yanje izobandanya ni nyuma yuko Kagame atazoba kiri president w'u Rwanda question mark agaca rero barabingene bamugira inama zingene ashobora gusimbuka kino gikombe ariko je ne pense pas igikombe caramaze kuzura so niko bimeze niko biramaze kugaragara mu buryo bweruye bene yuko bano bagabo izi ngendo bariko baragira mu Rwanda kandi bakaza mwibanga ntangere abubahwa abantu bubashwe mu isi ntibitangazwe bisa nkaho bariko bazana amatangazo yo kubika hari umuntu twaganiriye ndamubwira ikintu kuri uyu muzi wa Bill Gates na Tony Blair mu Rwanda acambwira ngo nkunze gukurikirana ibiganiro byawe hari abakwita profete ayo majambo ntagire undi muntu n'umwe uyabwira ku muzi wa Bill Gates na Tony Blair mu Rwanda ati kubera ko ivyo mbye biramutse bibaye byo abanyarwanda ntibubakira ntiwurunka aho baca so mugabo igihari coco samahoro ariko arabazana mu Rwanda Tony Blair nawe rero murazi yuko ubwongereza na Amerika ariko yaba Joe Biden aribo bantu mu byukuri bagize Kagame uwariwe nibo bantu nuvuga ko wa mugambi kunda kuvuga ngo ubonye ngimbuka hejuru mu giti ucumenya ko hari umuntu yayurije aba nibo bashize Kagame ku rugero asanzwe ariko wumve ko uyu Tony Blair ari mu bafitiye imitahe myinshi cyane mu Rwanda ari muri babandi bamwe tuvuga bariko baragwaniza intambara ala place y'u Rwanda mugabo bakagaragara u Rwanda ari muri babandi
bafasha u Rwanda cyane mu buryo buri mu buryo diplomatique bagwanya u Rwanda. So nabo rero kwaje mu Rwanda muri kino gihe nta gitangaje kirimo, ntaho bitaniye cyane n'ibyo uyu Bill Gates yaje gukora mu Rwanda. Nawe yaje kuraba yuko imitungo afitiye mu Rwanda no muri Kongo yuko itazogira ikibazo na kimwe mu gihe Kagame azoba yavuye ku butegetsi, mu gihe Kagame atazoba kiri ku ngoma. Ese mu gihe byoshika bakaba babonye ko hari intambamyi zotuma ubutunzi bwabo bwononekara, aba bantu si bo botuma Kagame arangira, donc tukabona iherezo rya Kagame? Ntushaka kumvugisha nase kuvuga kimwe gusa, reka bananiriza aho nyine byo kuvuga. Musanzwe Tony Blair bisa nkaho yagiye guhumura amaso Kagame. Aramubwira ati Kagame isi ifise beneyo, mu bantu bafise isi wowe nturimo, wowe uri mu bafiswe n'isi. Sibyo? Nta kuntu wowe ushobora kugarariza President Donald Trump, umunegre, umunyafrika. Nitwe twakugize uwuri, natwe turamutinya Donald Trump. Mugabo wewe aguhaye ultimatum ura ikansorenze. So ubundi hari ibintu ubundi bwazo biba byisobanuye. President Donald Trump bariya ba Donald Trump nabo nabuze bakora business, kandi bariya bafise wanashaka n'ibisirikare hano mu karere. Ibisirikare byabo ni navyo byifashishwa, sivyo? Aha mu karere cyangwa se muri Afrika, iyo hakenewe ko president w'igihugu runaka ahindurwa biciye mu nzira ya kudeta, ni nabo bagize ivyo bakora hajya muri hariya za Sudan, za Sudan, même si byitirirwa uyu Muhoozi Kainerugaba na Museveni, ariko aba nibo babikoze. Aha nyine cyo ndahadugira hano hantu, nubwo byavuzwe ko Muhoozi kandi byaragaragaye yagiye Kigali. Why not abantu batokwibaza ko yagiye Kigali yabanje gukorana inama n'aba ba Bill Gates canke ba Tony Blair canke wanashaka ba Trump? Twarabiberetse neza yuko ubundi Uganda niyo yoroshe cyane gusumba u Rwanda. Ibi twarabisobanuye, twarabivuze neza cyane gose. Urashobora gusanga Muhoozi, ndabonda yubutse ko kuri BMFO twavuze ko tutarashobora kumenya neza impamvu y'urugendo rwa Muhoozi Kainerugaba mu Rwanda. Ntabwo twashoboye kwisobanukirwa neza, kandi ntage n'ubuze babesha bitivugwe na Mose Kagame. Hari abamaze kubivuga neza. Biragoye. Haravuga ngo impunzi ziri muri Uganda zitavuga mu na Kigali ngagomba kuziboha ngazupaka imodoka zisheka Kagame abishi tusa mugabo ivyo je sinemeranya navyo kabisa. Wapi kabisa. Ariko rero biragoye yuko nkuko twama tubivuga na Muhoozi na se wiwe iki gikombe kibarengana, kuko nabo nyene bisa nkaho amazi yamaze kubarengana inkombe. Franchement parla, birashoboka ko nabo bashobora kugenda bajanye na FPR Inkotanyi. Birashoboka ko nabo bashobora guhitanwa n'uru ruzi rugomba guhitana FPR Inkotanyi. Uzi impamvu? Ubundi Museveni novuga ko atamahitamo asigaranye, cyo kimwe n'umuhungu wiwe, bitewe nuko Kagame byamurangiye gufuta roterote M23. Amahitamo Museveni afise namwe gusa, afise shwa imwe, ni yuko ashobora guteranya M23
akatura urakumva akayidiviza kugira ngo aronke une partie y'aba M23 baza de son côté kumbure akaba ari nabo bazoshirwa muri cantonnement aba akaba ari bo bazomubera ikiraro cyo kongera gusabana n'abariya batamu sino nawe nta cizere kabisa bakimufiseko nuko ashobora gukora ibishoboka M23 akayidiviza biramaze kugaragara d'abord ko M23 iri divize kandi tujye tubivuga abantu bazi banavyumva amakimbirane ari muri M23 Museveni na Muhozi bayafisemwo uruhara bayafisemwo akaboko bitandukanye nuko bakorana na M23 no mugabo rero wumve ngo bikenewe ko Museveni haje iyo mvuze kudiviza sinzi ko abantu mugitahura ko kudiviza iyo uciyemo imice umugwi witwaje ibigwanisho uba uburangije niko bimeze iyo uciyemo imice umugwi witwaje ibigwanisho uwo mugwi uba uburangije niyo mpamvu navuze ni bisaba ko Museveni aba umu acteur wo kudiviza M23 ariko se ibi ni kubera ko novuga ko habaye kunangira umutima kwa Muhozi Kainerugaba ubundi Muhozi Kainerugaba nawe yari pour yuko Kagame agenda il était pour yuko Kagame agenda apana il est pour mugabo we yifuza ko Kagame asubirirwa n'abajya bahoze muri FPR Inkotanyi bamuhunze akaura kumva nibyo Kagame yifuza nako Muhozi kuko bisa nkaho Museveni Muhozi yamurenze bisa nkaho Muhozi atacumbira Museveni bigaragara ko Museveni atagifise uburenganzira kuri Muhozi rero Muhozi uwe yifuza ko Kagame yosubirirwa na bamwe bamuhunze bamwe mu nkotanyi zahunze RDF mugabe binavyo abahanuzi biwe nabo bamweretse yuko guhinduza Kagame umwe wo muri FPR Inkotanyi ni korohereza abariko bashaka kurandura FPR Inkotanyi akora kumva ni kuborohereza de ce fait rero Museveni il n'a plus de choix nuko kugira ngo yigarurire ikizere kuri bano bagabo bano ba patron bano ba boss bakarere bisaba ko ari warangiza M23 mu kuyicamwe imice d'abord tahura ko aba M23 ils n'ont pas accès yo guhungira muri Uganda ni mu Rwanda kandi kubera ko Kagame yakomeje kunangira umutima no kuba proteja bisaba ko hakora inguvu kandi izo nguvu zirashobora kuzokora bigatuma M23 ihunga inguvu ntaziyo zizozanana zirashobora kuzokora zikazotuma M23 ihunga mwico gihe rero Museveni abaye yamaze gukina hole yiwe akaba yamaze gupanga karere igihe bamwe bazohunga abandi bakaja muri cantonnement niyo opportunity novuga imwe asigaranye yo kwigarurira kandi imitima y'abana ba patro bakarere iyo niyo yonyene je mbona ishoboka sino ibi vya Muhozi anovuga byo gushaka guhinduza Kagame abamuhunze nibyo vyimuguma mubona vyato na hato ngo kudeta mu Rwanda yarasi bijya ntibikunda bijya ntibishoboka même si kudeta wawe kwita mu Rwanda ikareisisa ntabwo bishobora guha amahirwe Museveni yo kongera kwikururira imitima y'abantu bagabo batwara karere ibyo ntibikunda ntibinapasa wanashaka na kudeta kwa Kagame ntikunda kiretse ari we yabyishakiye gusa ndakubesha kiretse ari we yabyishakiye nino mvazo mukura gute ntabyo kurumva
nkwereke ikindi kintu rero mu bisanzwe muri make hari ibintu abantu bagomba gutahura. Iyi visite canke uru rugendo rwa Bill Gates mu Rwanda na Tony Blair ndetse n'abandi erigaro n'abandi bazi aba nuko dufate basi biyerekanye abantu barababonye. Hari n'abandi baguza tunga ruhegwa batemberera Burundi canke Kongo mugabo batigira bamenyekana. None ko umuguzi atunga wa mbere muri Amerika arazi. Yego. None wazi ko byose umuguzi atunga mbere mu Burusiya canke mu Bushinwa. Ariko ushaka ko utarara no Beni. Mu bisanzwe aba bagabo nta kindi kintu bariko barakora usibye guhombeshanya gusa. Raba intambara iri kirabera muri Iran. Wo ntahuza guteka intambara iri kirabera muri Iran iri gushaka guhombesha Amerika canke Uburusiya canke Ubushinwa. Kandi tubona ari intambara iriko irakubitana Iran na Israel. Ibyo no bitahura. So ukurero bano bagabo bari kwagira ingendo mu Rwanda. Tahura ko hariho n'abandi bariko barazigira muri Kongo babaguza tunga rero. Utahure kandi ko hariho n'abandi baguza tunga bariko barazigira mu Burundi. Aba bose ni kugira ngo bamwe bahombeshe abandi. Urabona nka kujya muri quartier bijya byo mu makartier nyine. Ushobora gusanga umuguza tunga runaka yumva umujinya wo kubona kanaka wundi ariko araduga amwaba. Yego. Agaca mugira iki amuhonda kugira ngo agume ari hasi. Donc abari waguma avugwa abari we aguma asumba abandi. Naba bagabo niko bimeze. Ni nka kwa kundi ko my eglise uzosanga pastori yataye icigwa akaza guponda pastor mugenzi we ku ruhimbi kabisa kugira ngo ujya agume hasi abari we aguma nabizera biba mukurikiye. Voilà, naba bagabo rero niko bameze. Ni wumve ngo aba ba Tony Blair aba ba Bill Gates n'abandi bagwiza tunga batandukanye bahangayishijwe nuko inyungu zabo zishobora gutakara umwanya ku mwanya. Bahangayishijwe nuko ubutunzi bwabo donc bashobora gutakaza ibibanza bariko mu by'ubutunzi. Sinzi ko abantu batahura. Rero ntabwo ari amahoro yatumye baza gutembera mu Rwanda kuko iyo aba amahoro u Rwanda ntitwari kurukira. N'umunyarwanda yubatse kioske aratuma kutangaza makuru ati mwayibonye ati iyi mundi ninabaho kioske bagendewe n'abubahwa bo mu isi nka Tony Blair, Bill Gates. Why not tangaza makuru tabirenge? Bajya babafashe nk'ibihuna. Ibihuna muri Afrika ini wacu iyo kije ku rugi wawe kika bijya kira babisabwe bijya ibintu kigira kiraguguza haguguze no kika ingira no guhuma basha abari communiquer d'odesse ego nabajya rero bafashe nk'ibihuna byagiye mu Rwanda gutanga amatangazo yo kubika niyo mpamvu bitamenyekanye. Ubu rero usigure yuko Christine Shushu asumbya agaciro wona kubwiye na Benit MC Benit yagiye mu Rwanda yovuga gusumba abandi yovuga kabuze ko nagiye mu fata yovugwa ego urakoze cyane dutanguzi kugira iki dusiguriye kuri bano bagabo babiri bashoboye kugira ubuzima hano mu gihugu cy'ukibanyi cy'u Rwanda ndetse ukagira n'icyo bivuze ko sinzi ko ariko umwanya wagiye ntabwo tusaba guhamagara Karasani ka Mwasiro ngira ngo tuzohamagara mu kindi kiganiro cy'ubundi ibyo abari haza gusobanurira abantu neza cyane. Ego reka dushobora twosoma commentaire nkeya cyangwa se zose biravara n'umwanya. Barutwa nayo Boniface ntanguye kubashimira cyane kuntu ico nabasavye mwagikoze ubu turatangurana kubera mutumenyesha bien avant. Merci beaucoup. Ndamuramukije Batterie Faible ndamuramukije Guillaume Ugomano kibosi ndaba ni Paulo yagize ngo mukomere bakunzi bacu
yaduhe neza komera cyane. Santiago mwiriwe cyane mwameze neza mukomere. Benita na Musesanguzi mutubwire ko Kagame ariwe perezida wa mbere banumisha ngo Kaziba niwe wa mbere mu isi, hari undi wa mbere kabisa. nta wundi ndabyumva ko kandi nawe akabisubiramwo nani. Yego sha ngiyo mvuze ko ngo bambwira ngo yashaka kubishira muri joy kugira ngo bihurire akazi. Komera Musesanguzi na Benita nanje namaze gushika ndiko ndabakurikirana ndi mu Kirundo. Merci beaucoup. Turi kumwe ijana kurindi no ku Mutamba wa Buhema muri zone Mugeni. Hano ntabwo bageni benshi Kazirabageni. Hano Kazirabageni. Muri commune Makamba Kayogoro ya kera. Merci beaucoup. Benita na Musesanguzi mwiriwe amahoro nukuri turashima cyane ibiganiro mudushikiriza kuri bukeye uko bukeye kubwije kuri BF. Merci. Mu Rwanda uzi ko abantu aribo bahirihira mituweli abantu abakenewe rero mituweli abatunzi. Umbabare kino kintu ndakivuge. Hari umusasi ko turavuga ndambara mu kije. Ari muri bya bihugu by'abazungu. Yambwiye ikintu gisekeje. Yambwiye ngo mu Burundi inyama yitwa ikindi. Nyama y'ikindi. Yari nyama yarigoye kubona bito n'ubyo yateguye. Acambwira ati ngo mu Rwanda bahise gute inyama ubu. Ukubera ko ngo ikiro kigura 15 miliyoni y'amanyarwanda. Rero ngo abantu benshi barya inyama kubunana baraziganya. Kandi bafite inka nyinshi. Juvenal Habyarimana yagize ngo mwiriwe neza like na yishizeko ngira ntora agatebe numve ivyiriwe ku murongo y'urugamba bona nayavugwa mu karere karasanyi ka Myasiro muhaye mwiriwe. Ndabaramukije Musesanguzi na Benita ubu munsi ndabafashe kare twibye. Yaduhambije. Sinazubaye hama Kenya ndabakurikirana 5 kandi ndabakunda ibiganiro byanyu. Sinshobora kuryama cyane niriwe ntabumvije. Adere ndarihonyoye yagize ngo hama mu byo mudushikiriza turabona ko Wazalendo na FARDC barakora ama operation menshi ariko ntitubona igituma Goma na Bukavu ziguma mu minwa ya M23 RDF. Haburiki kugira ngo izo ntara ngo zigaruke. Nibaza ko wabanye natwe mu kiganiro uko biri kose n'inkandagira bitabo Bill Gates rayizi vraiment. Turabisha byo twakuze twitwa ba Bill Gates ngira ngo kugira ngo uzo umutunzi Bill Gates. Yego kabisa. N'inkandagira bitabo iramuzi Bill Gates. Nikize Bill Gates. Yes. Curaba oya ndafise level gatoya. Raba uriya muntu wo hasi cyane. Uriya muntu wo hasi cyane n'inkandagira bitabo ariko aragwana Bill Gates. Wewe umusinda bigenze gute? Ni ngorane. So niyo mpamvu navuze nti aba nibo bagwaniza intambara muri Kongo hama Kagame agashira igifu imbere ngo niba rekarazigwana. Ba Bill Gates, ba Tony Blair, ba Joe Biden n'abandi wumve ngo abahegwa ba mbere bo kwisi nibo bahaye inguvu Kagame kugira ngo ashobore kugwana n'abazarenda. Aha rero wumva ngo bagiye muri Kongo nuko babonye baremerewe bagiye kumubwira Kagame iturufu twakubwiye gutera siyo wateye izi wawe. Aha tugomba kuyamanika ubage wifasha. Impamvu yatumye nubigitumye Goma na Bukavu bikiri mu minwa ya M23 na RDF ni bantu baguza tunga ruhegwa niyo bari ko baragwana zino ntambara. Yes, reka niramukize cyane Obedi Ndaheza tubakurikirana cyane hano Kigali mu Rwanda. Kiyangwari Uganda mu nkambi. Mukomere cyane. Musesanguzi hakurya ya Kanyaru ubu nta gukora urubanza muga utatumiwe. Amakuru ibi by'imanza mu Rwanda ni hatari. Basa n'abari mu gasho. Ubu urubanza kurukora ngo ntibagikoresha n'ibinyobwa gakondo. Nta nuja mu Kigali ubu yatabanje gusaba uruhusha.
oya namwe ivyo niko bimeze nawe ni nkuko wova dufate muri Bujumbura yagutse va mu Cibitoki uzi Bujumbura mbanza kwandikira kwanza mushikiranganje twa twifuza akagwa resepa yes twa twifuza yuko twotemberera mu muji wa Bujumbura ayo makuru kambere mashasha aha nanje ndiko nayo nabanigira kabizi ayo makuru ambere mashasha ngorane cyane ikanda yajeko jambo sana oh la yes wandugu Msesanguzi ubuho twahahuriye nahora nsanga mwavuye ko kubera banafatiriwe n'akazi zamubivuga mutarya umunwa babyumve kubera ko harimwe intumva na kare uhisha ubwari nyina ntiyarama merci beaucoup Jetri yagize ngo komera Musesanguzi ndamukiriza karasani ka Myasiro uti Jetri mugenzawe aragutasha Kagame nawe yitegure kuko dawa ya moto ni moto nawe intambara ndazi ko itegerezwa guherera mu Rwanda Karasani ka Myasiro komera umwana ugwana na otani imyaka n'imyaniko na nubu uracariho kabisa komera cyane ndabaramukije cyane bantu nkunda reka ndabatere intege kukuntu mwitanga mu kuduha amakuru nongere ntere intege Karasani asonge aje imbere nabiwe mpaka asubije inyuma abansi yongere yinjire mvaka Kigali komera Karasani ni mwimwe habigira inyamaswa bose mu bashikaneyo nta kindi bashaka kuko bariyemeje gupfira muri Kongo Ken yagize ngo Musesanguzi ni kubatahura bajya abagabo babahaze imivinyu baba bahaze imivinyu ivyo bavuga bavyita kurogota Magnifique yavuze ngo ndasubiyemo olala M23 ikazosubira gufata Uvira ndabonye ko atazi imikenyura gisirikare kabisa ntayazi kabisa Brenda yagize ngo ndabaramukije bantu bacu mukomere cyane Musesanguzi nukuri turahuye n'umwaku guturana n'inkotanyi twarahuye n'umwaku guturana n'inkotanyi Bateri Febre nawe ngo murandabira Kagame atoba yagiye muri Amerika mu kwiteguriye amaziko ya wa mudamu depute wa Amerika kuko Trump, Zelensky na Benjamin na Netanyahu bose bagira bigire hamwe uko bagiye ngo guhana Iran hapa banapanga ibitero Tony yanditse ngo uribuka ivyo ambasaderi w'u Burundi muri Belgique yavuze ko none abantu bahunze u Rwanda muri 1994 bateye u Rwanda urumva ari gitangaza ni vyifuzo bya benshi mu Burundi gutera u Rwanda ariko rurarinzwe Tony kumbure ijya speech ya ambassadeur yaramukoze ku mutima yahabuye nahitahuye nabi ambassadeur yavuze ngo abana bavukiye mu buhungiro bashatse gutaha iwabo hari gitangaza cyo bakirimo guca wibaza ngo ni icifuzo c'abarundi benshi gutera u Rwanda usibye ko benshi banavyifuza wanashaka abarundi benshi barifuza ko FPR inkotanyi yangura ikavaho kabisa kubera ko ibaniye nabi akarere kubera ko iyogoje akarere ariko kandi ntabwo sinzi cyo nabirenzaho aho dukomeze
Hello umusesanguzi mbe ikibuga ca Minembwe kiri mu minwe yande? kiri mu minwe y'inkotanyi. Ndabaramukije mwese basesanguzi mwari mukumbuwe turiko turabategera gatanu kuri kagenzi ka Leona Musaka ni Minembwe byifashe gute? Komera abatama banje ndi Juvenal Gitega Benita ndagukunda cyane twagukunda natwe Juvenal ni vyiza ubu mu kuja Kigali ubanza nivyo ubu mu kuja Kigali ubanza gusaba uruhusha bagabo ubu rero none twe turosondeka Ben ndahatse ko dushaka twashaka gutembera mbwasi muri byo rusaba reka ntumeni banga batari february ngo umusesanguzi Bill Gates 2015 yavuze ngo none ako gahungu kangana n'akadomo kagumamwo ama manifestation ngo ntimwonyemerera nkakagura nkakagira my vegetable farm bateri february yibuka akabi gatunga nk'akeza speech ndiba ko nayumvise menga niga mu gatanu akabi gatunga nk'akeza urumva agura agahugu kacu akagire iyororero yego dusome ku materi yanyu mwiriwe neza abantu bacu ni Onyango mutubwira imyigaragambyo yabereye no Kivu Bukavu ngo byapfuye Bukavu iswa ntizarafashwe kabisa Bukavu manifestation y'abantu batanu so twakoze ikiganiro cihariye ku bya manifestation yego nibaza ko tutobisubiramo yes ubwataza muri groupe yarabi ikiganiro hama ashukwa yo tahura numva no gushimira cyane musesanguzi cyembana nyashimira nabo twabanye cyane mu kiganiro abadukurikiye ndashimye cyane na Karasoni Kamyasiro yabanye natwe kugira ngo ushaka ko yadusigurira ibya Ambassadeur nonge yashimira cyane abakomanse abatanze ibyumviro n'ababajije mwese ndabashimiye cyane by'umwihariko reka ndabipfuriza kugira ijoro ryiza n'ibihe byiza mugira aho mwubahwe naho butaha